Mw'ihiganwa rikuru ry'abapfasoni Limited Women's League aho bari bageze ku ndwi yabo ya gatatu nihiganwa ryatanguye ku munsi wa gatanu Buja Queens yatsinze umugwi ntwarikazi ibitsindo 3 ku busa Etoile du Matin itsindwa n'umugwi wa Lelione igitsindo kimwe ku busa inkino rero zace zibandanya ku munsi wa gatandatu Arena Star yatsinzwe n'umugwi wa PVP Buyenzi igitsindo kimwe ku busa Nigitsindo cinjijwe n'umukinyi Nasa. Inyuma y'ugo rukino rwahuje Arena Star na PVP Buyenzi muri Manirakiza umumenyereza wa PVP Buyenzi avuga ko ihangiro ari ryarindi ari igikombe. Yongeye atubwira ingene yabonye umugwi wa Arena Star. Mboje baye ko nisinzi nkeshimana umba kuko novaye ko ni integuro nagize mbone ko je navyise ni chaque match ndayiprepara comme finale mva ni finale ngera yoba igira gatatu no banateguye niyo mpamvu mbashitse ku ntsinzi naho finale yamigorana. Mboje namvuga ko umugwi wose uzutegura ushaka intsinzi umugwi wose uzategura ushaka gushika kuyiki mboje naba ko umugwi wanje uri mu migwi myinshi irondera gutwara ikombe no bihangiro ntibyahindutse twaje kwihangiro ryo gushaka igikombe niyo mpamvu tugenda tugerageza amakosa tuyakosora. Mbona umugumeze neza cyane gose aho je nabaye ko numugwingira novuga ko sinzi ko maraje match ya mbere yasinze fofira mbona nanje mumva iyi match novuga ko numugwi novuga ko ukomeye cyane gose ko no hago numugwi uje gusubira ya migwi imwe twatumenyereye ari imigwi twatumenyereye nka la Colombe na Etoile du Matin yatugora mu myaka yahera ahubwo je novuga ko iyi arena ari gusubira iyo migwi kubona nabana bamenyanye gose nabana bazinanye nabana bakuranye cyane gose niyo mpamvu usanga ikiyagora imigwi myinshi komakomeye bamwe bo umunsi babonetse yarunda atakinye mbwabo hariho wakinye ku nimero 3 ndamwegeza imbere yatanguye yararimwo uwo bitwa Isa mbondetse haro nabandi byashitse n'umunsi match bakabagwaye niyo mpamvu batanye mugabo nibaza ko nko kuri journée ya kane abakinyi bose no bafise nzobagaragaza nka mu kibuga. Ihangiro ry'umwaka ni gikombe ni gudakoroka big 4 niche wajene bayo ko mboje umba nimba mwumvise ko mvuga je chaque match ndategura comme finale rero utegura finale no tinutwara gikombe twaza ko urukino gose finale umavuga ati finale yise finish ni gikombe rero mba ndiko negura chaque match ni finale no rero tura chaque match finale kugira mpaka shike kwico gikombe shaka bakunza PVP nuko muri bwa bumwe boshika bakaza bakamba hafi amakosa hari ndaje amakosa yuko atabura tukaba hamwe mu kuyakosora kugira ngo dushike kuri yantsinzi. Ariko hagati mu kibuga Suzana Zifano kumega ntarasubiriza ariko kubona ambo ico kibazo mbo kigize kabiri mbo equipe yanje novaye ko kuri defense irakomeye cyane ndetse na trio attack imeze neza nko kuganje ngabo na mediane simbi cyane gusa ndiko ngira nkosora kwa abakinyi bashasha simfise ngene nkosora mugabo ari mediane mwiza yaje azosubira Zilfa Suzana gusa umunsi nabonese ntihase mu kibuga nibaza ko ico kibazo kizovaho umunsi muzobona journée ya kane umukinyi mushasha mukamubona aje gusubira Zilfa Suzana. Ihigama muri bona gute mugeranije no kumaka oya igama ratandukanye gose je mpamvu je nayise finale chaque match finale ni iganwa ahubwo ifise visage isumba kuyo twari dufise kuko nabana zazi za rainbow twaza ngo atumutra naziyari ago ni iganwa tuje ko chaque match ngaha itangaza abantu benshi umare mpamvu rero raba za Etoile du Matin getindwa ati nariyone nova ko je kubganje ni iganwa ritandukanye n'izindi ahubwo ni iganwa rije rikomeye gose gusumba niyo je mu mwanya no ngo tutwara igikombe ntaramenyekana jewe nko kuganje sinusha kuvuga ngo tutwara igikombe n'uyu. Bwanata umumenyereza wa Arena Star avuga yuko babuze amahigwe conyene ubundi bwo ugo rukino bakaba babwirizwa kurutsinda. Twakinye dukina neza twabuze amashance yo gutsinda nandi twakinye abana bakiri batuberekanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma turakina nubwo hari udukosa tumwe twagiye turaba au niveau arbitrage rukino tegura urundi gutakaza urukino tugiye gutegura izindi nkino zisigaye dufise equipe nziza nubwo badusinze nta bintu byinshi badusumbije kandi ari equipe isa ni imaze kumenyera icicaro ca mbere imaze mu myaka myinshi cyane. Chamber twashize imbere nk'abarongozi barena no kuguma mu cicaro ca mbere no kugerageza kuguma muri big 4 mu migwi ni buri ne ya mbere. Abakunzi ba Arena Star mu bakuru
Ico twobizeza nuko tugiye gukora cyane inkino zikurikira haracari kare turacafise match zishika kuri 15 rusigaje ndibaza ko akiri kare tugiye gutegura n'amakosa y'aba tugiye kuyakosora muri phase 2 turashaka kongeramo abakinyi harimo n'abakinyi batashoboye gukina kubera imvune ari naco gituma mu busatirizi tavyifashe neza kuba twabuzemo abasatirizi ashaka kuri babiri bari bavunitse.